bakunzi mwama mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ibintu n'ibindi, ndabaramukije cyane umwe wese bivanye naherereye. Kuba ari mu gitondo reka ndababwire ngo mwaramutse, kuba ari ku muhingamo nabo ni umuhingamo mwiza, kuba ari ku mugoroba nabo reka ndababwire ngo mwiriwe. Nkuko rero bisanzwe biri ni wamumenyesha makuru wanyu Belly Blaze Mbabazi. Uyu munsi nije nje kuganira namwe bimwe mu mateka yaranze umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa kino gihe, Donald John Trump. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gisanzwe gihurikiyemwo leta zirenga 50, aho izo leta zahisemo kwemera kurongorwa n'umukuru w'igihugu umwe gusa. Uyu munsi Amerika ikaba igeze ku mukuru w'igihugu agera 45, ariwe Donald John Trump. Uyu munsi rero twabazaniye amakuru twacoye kwegeranya kuri uwo mukuru w'igihugu Donald John Trump. Amateka yagiye aramuranga, yakuze gute, yabayeho gute, yize gute, kuva akiri muto gushika none aha ahageze. Nkuko twadeje kubamenyesha, Donald Trump ni umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agira 45, ariko akaba azwi nk'umuntu adakundwa cyane bivanye nuko amajambo avuga rimwe na rimwe ari amajambo y'ubeshi, ahandi akaba amajambo adafashe, bigatuma abantu badashobora kumugirira icyizere mu bintu byose ashobora kuba yobabwira. Uno munsi rero tukaba tugomba tubashikirize ibintu 15 mukwiye kumenya mu mateka yaranze ubuzima bwiwe. Icyambere, ubuzima bwiwe bwite. Izina ryiwe ni Donald John Trump, azwi kandi ku izina rya Donald J. Trump. Yavukiye mu muryango utunze cyane uri mu gasagara kitwa Queens ko muri New York. Yakuriye mu nzu ifise ibyumba 23, aho tumenyereye kubona imiryango myinshi iba mu mazu mato cyane y'icyumba kimwe na salo. Kandi uwo Donald Trump ntiyigeze ajya ku ishuri n'amaguru habe n'umunsi n'umwe, kuko yari afise umushoferi yamamutwara ku ishuri igihe cyose n'umuduga. Kandi uwo Donald Trump agira kabiri mu bana 5 bavukana. Ikigira kabiri, ishure yizeko. Ikigira kabiri ukwiye kumenya ku mateka yaranze ubuzima bwa Donald Trump nuko kugeza ku myaka 13 Donald Trump yiga ku ishuri ry'abigenga benshi bashobora kwita privé mu rurimi rw'igifaransa, ryari risanzwe riri muri aho gasagara nyene ka yavukiyemo, aho se yari asanzwe ari mu rwego nshingwantwaro rw'iryo shure canke umwe mu ndongozi z'iryo shure. Ariko ico gihe bikaba bivugwa yuko indoro ya Donald Trump itari kirenga. Ivyo byaje gutuma igihe kimwe yirukanwa, se aca amurongeka mu mashuri bya gisirikare, aho twibaza ko ashobora kuba yakuye ivyumviro byo kujya muri politiki, bigatuma afata n'icifuzo cyo gushobora kwitoza kugira ngo ashobore kuba umukuru w'igihugu. Ikigira gatatu twashoboye kubatohoreza ku buzima bwa Donald Trump nikijanye n'abavyeyi biwe. Donald Trump rero akaba akomoka ku bavyeyi babiri batandukanye bava mu bihugu bitandukanye. Umwe akaba ava mu gihugu cy'Ubudagi, uwo ni se Fred Trump, hama nyina wiwe nawe Mary Ann Trump akaba akomoka muri Ecosse. Muri ico gisagara cha Queens, se wiwe akaba yarazwi nk'umwubatsi akomeye cyane kandi w'umuhinga yubaka amazu agezweho. Mu minsi ya weekend benshi basanzwe bita iminsi y'akaruhuko, aho abanyeshuri bataba bagiye ku mashure, se wa Donald Trump yaca afata abana biwe akabajana ku mazu yaba ariko arubaka, akayabereka, rimwe na rimwe bakamufasha kwegeranya ibikoresho yaba ariko arubakisha nk'imisumari, imbaho n'ibindi, kugira ngo ntibishobore kononekara. Ibintu n'ibindi. Hagati aho nashaka kukwibutsa wewe ukurikirana amakuru yacu utaragira subscribe canke sabone kuri channel yacu ko wo kwiyabonesha canke ukagira subscribe, ukongera kandi ugafyona no kugakengere kari buryo, kugira ngo igihe tuzoba turungitse ko amakuru canke igihe tuba tubashire ko inkuru nshasha ushobore kuyikurikirana mu bambere, nihagire amakuru ashobora kugucika.
inkuru igira kane rero twashoboye kubatohoreza kuri uwo mukuru w'igihugu Donald Trump ni izina yari afise mu muryango. Amwe rero mu makuru yanze isoko ya Donald Trump bivugwa yuko yari umwimukira, mu yandi majambo yimukiye muri Amerika avuye mu kindi gihugu. Sekuru wa Donald Trump yitwa Frederick Trump yagiye muri Amerika avuye mu gihugu cy'Ubudage mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 885, ariko akaba yaronse ubwene gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 892. Izina ry'umuryango ryari Trump, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 6 igihe hateye intambara y'imyaka 30, iryo zina ngo niho baciye barihindura barikura muri Trump ricariba Trump. Mwomenya kandi ko uwo mukuru w'igihugu Donald Trump aterekwa abimukira canke aba étranger mu gihugu ciwe, ariko abyirengagizwa azi neza yuko sekuru wiwe nawe atari imvukira yo muri ico gihugu ca Amerika, kuko sekuru wiwe Frederick Trump yari yavuye mu gihugu c'Ubudagi afise imyaka 16 gusa, agirirwa amahigwe yo gukurira muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigira gatanu ukeneye kumenya ku buzima bwa Donald Trump twashoboye kubatorokaniriza ni ikijanye n'urugo rwiwe. Donald Trump mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 977 yashoboye kubakana n'umugore wiwe Ivana Zelnikova ava mu gihugu cya Republika ya Czech. Bakaba bashoboye kubyarana abana batatu. Umukuru akaba yitwa Donald Trump Jr. mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 977 nyene. Wa kabiri akaba ari Ivanka yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 981. Wa gatatu akaba ari Eric yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 984. Donald Trump rero akaba ari umuntu yarazwi nk'umunyamahane adashobora kubana neza n'abandi. Ivyo byerekanwa nuko yahokanye n'abagore biwe babiri, uyu munsi akaba ageze ku mugore agira gatatu. Amaze kwahukana n'umugore we wa mbere Ivana Zelnikova mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992, inyuma y'umwaka umwe gusa muri 1993 Donald Trump yaciye abira uwitwa Marla Maples, uwo nawe bakaba babyaranye umwana w'umukobwa umwe gusa yitwa Tiffany. Uwo mwana akaba yavutse muri uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana 1993, ariko naho nyene imibano ntiyabaye myiza. Donald Trump yaruye kwahukana n'uwo mugore wa kabiri yari yubakanye nawe. Kuva muri Nzero mu mwaka wa 2005 niho yaciye yubakana n'umugore we agira gatatu Sloven Melanie Knoss, aho bafitaniye umwana w'umuhungu yitwa Baron William, akaba yavutse mu mwaka wa 2006. Kugeza ubu twamenyesha ko Donald Trump asanzwe afise abuzukuru 7. Murumva ko Donald Trump Imana yagerageje kumurondora nubwo umubano wiwe n'abagore biwe utabaye mwiza. Mu mateka yaranze ubuzima bwa Donald Trump, ikigira gatandatu twoshobora kubamenyesha nuko naho hari inzoga yari mu bwoko bwa vodka yari yasanzwe yitiriwe izina ryiwe, Trump nta nzoga yigeze akoza mu kanwa kiwe canke ngo anywe itabi canke ibiyayuramutwe. Iyo ngingo yo kutabinywa yayifashe inyuma yuko yabonye mwene wabo Fred yishwe n'ibiyayuramutwe, aravuga ngo sinoshobora gukurikira inzira ya mwene wacu, reka jewe ndavyirinde. Ubuzima bwiwe aba abukengiye ibiyayuramutwe muri ubwo buryo. Nuko rero ikigira indwi ushobora kumenya kubijanye n'amateka yaranze Donald Trump ni ikijanye na se wabo John G. Trump. Yari umwigisha kuri Massachusetts Institute of Technology, kandi uwo yarigeze kuronka amahirwe canke ibakwe byo gutorwa n'umugwi FBI mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1943 byo kuja gusuzuma impapuro n'ibikoresho vyo muhinga Nikola Tesla igihe yapfa. Murumva ko uwo muntu yashoboye gutorwa na FBI atari umuntu asanzwe, yari umuntu yarasanzwe akomeye muri ico gihe. Ego ikigira umunani ukwiye kumenya mu mateka yaranze Donald Trump ni ikijanye n'ubutunzi bwiwe.
ubutunzi bw'umuryango wa Donald Trump bwatanguriye igihe sokuru wabo Frederick Trump yakora mu bijyanye n'amazu y'uburiro benshi basanzwe bita restaurant, agakora kandi no mu bijyanye no kuziganiriza imiryango benshi bashobora kuvuga mu rurimi rw'igifaransa pension de famille, aho yabikora mu bihugu bitandukanye byo muri Canada nka Seattle na Klondike. Akaba afise ibibuga 18 vy'urukino rwa golf, aho imbere yaho dushobora kubamenyesha yuko Donald Trump kuva akiri umusore yari umwe mu bantu bakunda urukino rwa golf, yararukunda cyane akaba yarukina hafi iminsi yose. Donald Trump rero akaba afise ibibuga 18 by'urukino rwa golf biri ahatandukanye kw'isi, 12 bikaba biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 3 navyo bikaba biri i Buraya, kimwe kiri mu gice cya Aziya benshi basanzwe bita Moyen-Orient, n'ibindi 2 biriko birubakwa. Mucyamutahora neza yuko iryo tunga ryonyene rigaragaza yuko ari umuntu adasanzwe cyane, na cyane ko dusanzwe tuzi ko uwo mukino wa golf usanzwe ukinwa n'abagwiza tunga kw'isi. Ego ikigira 10 woshobora kumenya mu byaranze amateka ya Donald Trump nikijanye n'ishirahamwe yatanguje mu mwaka w'1971 ishirahamwe ryo gupangisha no kugurisha amazu. Iryo shirahamwe akiritangura yari yagise Elizabeth Trump and Son, ariko yahavuye arihindurira izina ahitamo kuryita The Trump Organization. Mu mwaka w'1973 ubushikiranganje bw'ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwashoboye kumworohereza, aho bwamwagiriza ko ishirahamwe giwe ryakumira abirabure, ariko yaremeye ashira ibintu ku rutonde, ico kibazo kironka inyishu. Hama rero ikigira 11 ushobora kumenya ku buzima bwa Donald Trump nikijanye n'ubuzima bwiwe bwa politike. Muri politike uwo Donald Trump amaze kugaragara mu buryo bushika butatu. Mu mwaka w'2011 gushika mwaka w'2012 yari uwigenga, mu yandi majambo ntiyari yegamiye umugambwe n'umwe wa politike. Ariko imbere yaho kuva mu mwaka w'1987 gushika mwaka w'2009, ariko ubu akaba ari mu mugambwe w'aba-Republican. Aho mwomenya ko nubwo yitoje mu mwaka w'2015 ntiryari ijyambere yitoje kugira ngo abe umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'1996 niho yitoza ubwa mbere ngo ahiganirwe kurongora igihugu ca Amerika, ariko nivyakunze aca amara imyaka 20 yikorera utwiwe. Mu kwezi kwa Ruheshi umwaka w'2015 niho yagarutse guhiganirwa ico kibanza cyo kuba umukuru w'igihugu, aho vyakunze atogwa itariki 8 Munyonyo 2016 ngo ashobore kuba yoba umukuru w'igihugu ca Amerika agira 45. Ubu akaba ari mu mugambwe w'aba-Republican, ari nawe yaserukiye inyuma yo gutsinda amatora kuko bahiganwa n'umugambwe w'aba-Demokrate. Ikigira 12 ukwiye kumenya mu buzima bwa Donald Trump nuko mu ntumbero yo gushaka kuba rurangiranwa canke mu gushaka kwamamara kw'isi yose yagerageje gukora nk'ibyo umuririmbyikazi Celine Dion yakoze mu gutanguza amavuta yanditse ko izina ryiwe. Ayo mavuta amwe yitwa Empire, ayandi ni Success, ariko ntibyagaruke ngaho, yashishikaye gukora n'ibindi: inzoga ya vodka, icayi, amakravate, amamatera. Ivyo bimwe birahari ivyashoboye kwitirirwa izina ryiwe. Ivyo biri mu bintu byatumye izina rya Donald Trump rishobora kwamamara ngo rishobore kumenyekana muri Amerika eka no mu bindi bihugu. Bakunzi ba channel yacu Ibintu n'ibindi, reka tubandanye tubaganirira ku bijyanye n'ubuzima bwa Donald Trump. Ikigira 13 nuko Donald Trump ni umuntu azwi cyane. Aha twamenyesha ko inyuma ya Ronald Reagan, Donald Trump ni umukuru w'igihugu wa Amerika agira kabiri yagiye mu gitigiri cy'abantu bazwi cyane. Aha twamenyesha ko mu mwaka w'2007
igihe yashikiriza ikiganiro The Apprentice kumbonesha kure, ishyirahamwe Hollywood ryaciye rishira izina ryiwe mu bantu barenga 2500 bazwi cyane mu basitari bo kw'isi. Wow, ikigira 14 rero mu byaranze amateka y'ubuzima bwa Donald Trump nuko Donald Trump ari umuntu akunda isuku ryo mu biganza. Ariko ikintu gitangaje abantu benshi bamye bibaza nuko bibajije yuko koba ari ukwishima kwa Trump. Haraheze imyaka nka 10 avuze ko adakunda kuramukanya ahaye amaboko abantu yitwaje ngo nuko akunda isuku ryo mu biganza. Ariko igihe yariko yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu yaratahuye neza ko iyo nyifato idashobora kumworohereza, ahitamo kuyireka kuko wenyine ubwiwe yivugiye ngo ndi umunyepolitike. Nimwibaze icoba mu gihe novuga ko atamuntu numwe nzoha ukoboko. Nk'umukuru w'igihugu ku mwaka ashobora kuramukanya n'abantu bashika 65,000. Muca mwumva ko ubwo bwibone bwo kuramukanya butari kumworohereza cyane yuko ashobora kuba umukuru w'igihugu bimworoheye. Icanyuma arico kigira 15 mwoshobora kumenya mu mateka yaranze ubuzima bwa Donald Trump nuko yashaka kugiranira imigenderanire n'umuganwakazi Diana. Uwo muganwakazi Diana amaze kwahukana n'umuganwa Charles mu mwaka w'1996, haheze iminsi mike gusa Donald Trump atangura kumurungikira amashugwe yibaza ko bizokunda bakagiranira ubucuti canke imigenderanire. Ariko ivyo ntibyigeze bishika habe na gato. Igihe kimwe uwo muganwakazi Diana ariko arasangira n'umumenyesha makuru wa BBC Selina Scott, yamubwiye ati Donald Trump arantera ubwoba. Naho atashimye kuvuga igituma amutera ubwoba, birashoboka ko byoba byaratumye Donald Trump adashobora kuronka amahigwe yo kugiranira ubucuti nawe. Igihe Diana yapfa mu mwaka w'1996, Trump yashikirije ijambo avuga ngo ikintu ca mbere yicuza nuko atashoboye kugiranira imigenderanire n'uwo muganwakazi Diana. Nshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Ibintu n'ibindi, aha niho amakuru yaranze umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald John Trump twabateguriye agarukiye. Nimwibagire kugira subscribe cyangwa s'abone ku bakoresha telefone ziri mu Gifaransa, mwongere kandi mupyonde ku gakengeri kari iburyo kugira ngo nitwarungika amakuru mashasha mu yaronke mu bambere. Ejo n'ahandi naho butaha tuzoba dusubira.